Bakunze ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Venoshe ikigano sikindi ni quiz iyi quiz rero yino munsi si quiz mwari mumenyereza imwe z'abanyagihugu tuja mwibarabara canke abanyeshuri ni quiz twiyumvire ko twokora yaba star aba star mazimisi mubona mu telefone yanyu mu mardi yanyu ma TV yanyu bamwe iyo quiz canzemwe abantu harimo aba MC harimo aba journalist harimo n'abaririmbyi n'aba DJ mugabo haraho nza gusanga umwe canke babiri donc ni kuvuga ni mwayikunda tuzobandanya n'abandi murabizi ko entertainment irimwo benshi ndushaka kubamara mu enjoying kandi mubandanye mukora subscribe kuri Magic TV murazi ko tubakunda dukora ku bwanyu please turabigusavye udutera iteka ukore subscribe rabi biganiro uzuraraba nibindi turacabandanya merci beaucoup rero twizere kuza kunezerwa ciao Bidondura ameze neza. Ego. Ikibazo canje ca mbere ndashaka mbwire MC mu majambo yose. MC? MC. No. MC. MC twe turazi n'umuntu wo kuvuga imbere y'ibintu byo imbere mu rubanza. En fait MC n'umuntu bo sinzi genda music MC kuva kera umuntu mu marubanza yose mashoma mariage mibiki mu majambo yose ntuzi ico sigura MC yo M yo sigura oya yo question vraiment omeze neza hoze meze neza ndibaza ko tabwo office ndabufise ikibazo ca mbere biroroshe cyane ugira ubwo ikibazo ca mbere ndashaka kumbwire MC mu majambo yose MC mama yangu itime MC mama we ngubenga harimwe micro MC donc micro navuze micro hamasi nayo no controller micro controller Badenura ameze neza ntari bikweremeze fresh man ndashimira n'Imana umwaka mushasha ndashaka umbwire MC mu majambo yose MC no mu birori usanga ariko aravuga mu majambo yose ni gute majambo je ubwo baza cyo gisigura je nibaza ko ari mbamita gute ugihamagara abaririmbyi MC Jenda mita guhamagara abaririmbyi kwa ndakwenga amajambo yose byo nani ntako noshobora MC no hamagara abaririmbyi cyangwa umuntu habwa ijambo nko bintu byo mu minsi mikuru no ngo amajambo yose navyonse Landry rameze neza Jenda meze bo ikibazo ca mbere ndashaka kumbwire mu majambo yose MC Chizoki bate ba mi prondaki no Meloman no Meloman igasi Si Meloman. Hey y'all, come look at this. Meloman show. Muganga urameze neza Ndameze fresh nawe. fresh meze neza kwizi dutangure ikibazo ca mbere ndashaka kumbwire MC mu majambo yose MC. no Mike. Mike control. Mike control. Laura ameze neza Yes, ndameze neza cyane nawe. nanje ni sawa ikibazo ca mbere MC mu majambo yose MC. Yo MC maître de cérémonie. oya ni si urabiba ni MC ni mucongereza Oya nakubwiye mu Faransa nawe reka kushungirira nabi. None mu None maître de cérémonie mu Congereza niho gishira. bashiriye hariya kizenda kiza Aya umana kuzo mu Faransa. Ichaka bi. Ya none sinishonze. Maître de cérémonie. Okay ni bon. DJ Zeno bintu meze neza Nzi neza cyane gose vraiment. okay ikibazo ca mbere ndashaka kumbwire MC mu majambo yose Yeah? MC mu majambo yose Master of ceremony.
umeze neza Salam. Amipro ibibazo mbwira mbaze n'ibindi uri MC Amipro ndashaka umbwire MC mu majambo yose Maître de cérémonie. mu cyongereza kubera MC ndibaza ku cyongereza Yeah, bon, je na kiri mu cyongereza mugana yakubwiye ni maître de cérémonie. ndashaka umbwire itandukaniro riri hagati y'umumenyesha makuru bajya bita aba journalist hamwe n'aba promoter abamenyesha makuru hamwe n'abapromota aho biroroshe ico abamenyesha makuru n'abantu babaza ibiganiro ku maradiyo ku ma TV nkuko kwa mwebwe nyine mu murambaza kandi bagatanga inkuru zitandukanye yabazo hanze zo mu gihugu hanyuma abapromota nabo ngene ubwo muyadukije vyinshi abapromota nabo nabanyene abapromoda bajya sibona kubaba kubera iki ni n'abafero baza bafero n'aba escrow n'abantu batanga n'inkuru zitarizo agafata nk'ifoto yiwanje cyangwa yiwawe agashasha ko gwe bana ngo amusiste akaze umesha makuru ngo n'umudemo wa Bauden urumva kandi atari ivyo urovyumva cyagafata nk'ibindi birakifatagiriza agaca avuga amakuru atari urumva abamenyesha makuru mwebwe nimwe mu kazi aba bandi umbwiye wapi kwere n'ibintu bagira sinavyo okay ikibazo cya kabiri ndashaka umbwire itandukaniro riri hagati y'umujournaliste umumenyesha makuru n'umupromota ikintu gitandukanye hanyuma umujournaliste hamwe n'umupromota bo umupromoteur ni umuntu arapromota ibintu kugira ngo bitere imbere umujournaliste ni umuntu wo ku pine natoboka na problem umupromoteur ni umuntu wo gupromota ushobora kumufata ukamuha akazi ya promota ibintu byawe mbo umujournaliste nawe turazi ko umujournaliste ni umuntu wo kumenyesha abantu amakuru akavuga ibintu byose ndashaka umbwire difference iri hagati y'umujournaliste n'umupromota umujournaliste n'umupromota okay ejo yansaba kwiyumvira no jamvuga ama definition cyangwa jamvuga ndabisigura mu majambo yoroshe okay umujournaliste n'umuntu ajejwe gutanga amakuru urumva hama kugira amenye ashikirize abantu bose hama promoter nawe n'umuntu ajejwe gupromotinga ibintu ikibazo cya kabiri ndashaka umbwire itandukaniro riri hagati y'umupromota n'umujournaliste wumvise umupromota wumvise umujournaliste nawe umujournaliste umumenyesha makuru umupromota nawe ni umuntu tubyite gute umuntu aba aje kumenyekanisha ibintu canke kubihayagiza sindi mengane muri izo ikibazo cya kabiri ndashaka umbwira promota na ijambo promota ritandukaniye na ijambo journaliste itandukaniro riri hagati y'umupromota n'umujournaliste niri Itandukaniro hagati y'umupromota n'umujournaliste promota turumva neza ko harimo ikintu cyo gupromotinga ibintu gupromotinga ibintu ndavuga kumenyekanisha ibintu umumenyesha makuru nawe ne absolute nyinshi donc umumenyesha makuru ashaka kuba n'umupromota donc umupromota n'umumenyesha makuru nico kimwe abamenyesha makuru n'umupromota urumva umumenyesha makuru aramenyesha makuru umupromota akamenyekanisha ibintu ariko bivanye n'amadomene atandukanye bose barashobora kubikora byose reka twihangane ikibazo cya kabiri ndashaka kumbwire difference iri hagati y'umujournaliste hamwe n'umupromota umupromota n'umujournaliste deja umupromota n'utuntu bizaniye abantu nyene ubunye ngurumva ngo n'umupromota w'ikintu sivyo umujournaliste urabizi neza ko ari ibintu wiga muri journalisme umujournaliste rero n'umuntu umumenyesha makuru umupromota nawe n'umuntu agira promotion kivuye muri promotion ukuranwenga ngenda oyirumva oya jene ndagisigura ko ndakizi sivyo umupromoter urumva ariko promoter acumva ko ari cyongereza donc promoter kivuye muri promoter yani oya promoter
promoter urumva n'umuntu apromotinga. ndashaka mbwire itandukanye riri hagati y'umujournaliste n'umupromoter. Umujournaliste ni umuntu wari wese ashobora gutanga amakuru biciye kumbonesha kure canke ku radio mu kirundi yitwa intangamajwi. Yego hama mu promoter umuntu ashobora gufata ikintu c'umuntu akacumvisha umuntu akanakimumenyesha neza ingene ico kintu kimeze. Mugabo mu journaliste ashobora guca ko arengana gusa. ashobora guca karengana. ndashaka umbwire difference iri hagati y'umujournaliste n'umupromoter. umujournaliste n'umupromoter umupromoter n'umuntu apromoting ibintu hama umujournaliste n'umuntu promoting ibintu ni donc umuntu ego nawe nyene n'umupromoter kuko apromoting ikintu runaka hama umujournaliste n'umuntu ashikiriza inkuru. umbwire itandukaniro riri hagati ya manicure na pedicure. iyo bavuze manicure pedicure wumva ibyo bintu ni by'abade. Manicure na pedicure. Manicure umenga nibijya babasiga babasiga he mu maso, babategura mu maso wagiye nyene ahantu nko muri salon nyene bakakugira akamanikire. Pedicure nayo nibijya bagirisha inzara ku ma abakobwa mwegera nini nibyo babagirisha ku isoko. ivyo badusiga n'ivyo kujya kuntu bagenda kubagirisha inzara niyo pedicure. inzara za he zo no badusiga ni wowe oyaha ukora ntege imitego umviriza. Okay, pedicure manicure nijya ugenda muri salon nyene. Jesus Christ. Ntabyo ndajamo. Urumva bakagutegura neza. Pedicure nani yaje ubugiye nyene kogesha dufata inzara zahe zo ku maguru. Sinzi ko no ku maboko babigira sinzi. Nivyo. ndashaka umbwire itandukaniro riri hagati ya manicure na pedicure. Manicure na pedicure ikintu kitandukanye. ni pedicure abari biki manicure abari biki. urabibona ku masaro yo kwafira ndabizi urabibona ku masaro. Pedicure na manicure bibaza ko pedicure ni ibintu basiga abagore mu birato. Manicure nayo ndahitahuye vraiment. ariko ni bimwe ndibaza ko si cyo kimwe. ndibaza ko ndumva ko bidondine ambwiye ngo ndaje kubangirire manicure. ndibaza ko ni ibintu byo gusiga ku maguru. ndashaka umbwire difference iri hagati ya manicure na pedicure. manicure na pedicure ivyo ni ibintu by'abagore. bon ndabizi mugabo bazikindimo no ijura amenya rete turacere ijura Echo nakitoa. ni sawa twagiye Chambeho chocho. twagiye turavuga. ikibazo cya gatatu ndashaka umbwire uko ruve mu Uganda abandi ngaha mu Burundi ko bamenyera igifaransa twavuze ati batubwire itandukaniro hagati ya manicure na pedicure, ariko wewe turinde waza mu Cyongereza ni manicure pedicure bitandukaniye. Manicure na manicure. Nani byonze jewe. Ubaza ko byo bari biki? Ahubwo mbajije wewe. Waje sigurira. Ni jambere byumvise. Nibishasha. Nkaya ndirimbo yanje. Ndashaka utubwiye difference hagati ya manicure na pedicure. Manicure ni gukoresha inzara zo ku maboko, pedicure naho nivyo ku maguru, ku nzara zo ku maguru. Ndashaka umbwire itandukaniro hagati ya manicure na pedicure. Manicure Zainu ziko manda yobona ku masoro no bote. No. Chonzi yuko pedicure ni ku maguru. Gusiga vernis ku maguru. Kwa pedicure ni pied, manicure ni ku ntoki. Ya main
Ouais, pied, ouais, yego. ndashaka kumbwira itandukaniro riri hagati ya manicure na pedicure. Ye ba ibyo no deja nivyo bakobwa man. We nazi ko bamaze ibintu byabo. Nivyo mugabo n'abahungu narumvise ko basigaye babigira. Kuko urumva naje nashatse kugira video y'ivyo bintu. Hanyuma ivyo bintu navyo nzi. Pedicure ndabizi neza ko ari ibintu nize. Sivyo? Na manicure nivyo nyene. Oya rawe turakeneye tusigure ka comedy. Oya no kuri si comedy. Si comedy rubiwa. Si comedy vraiment. Si comedy. Ndazi yuko ari ibintu by'inzara byo kwisigisha inzara canke byo kugira iki. Ngazi no kugira ngo ni iki canke ni iki. Nivyo dukeneye. Oya ico nico kintu rero. Oya verne oya si verne nawe nakacungujigira na. Oya eka vrai. Rawe dusigure. Aya sishaka gusigura nazi. Ikibazo cya kabiri ndashaka kumbwire cya gatatu itandukaniro riri hagati ya manicure na pedicure. Navyonzi. Gerageza ara. Navyonzi. Ni jambere yumvise amajambo. Cevyo je mingana igamena navyumvise. Kubisanzwe Igitega babigize umugwa mukuru wa politike. Bacha barafata hariho ama ministère amwe asigaye akorera Igitega. Nayandi yagumye ngaha i Bujumbura muri capitale. Rero ndashaka kumbwire ambassade du Burundi office zayo biro zayo zagiye Igitega canke ziracari ngaha i Bujumbura. Wibaza ko zoba ziri ngaha canke baracakorera ngaha ziri bakorera i Bujumbura canke wibaza ko baba subiramo question. Igitega ni capitale politique. Hariyo rero ama ministère yagiye yo gukorera Igitega bafasha amabiro baraterura baja gukorera Igitega. None ambassade y'u Burundi nabo biro zabo ziri hari Igitega tubakeneye tubasanga Igitega canke tubasanga ngaho i Bujumbura. Nizishobora kugenda Igitega kuko Bujumbura niyo capitale. Turazisanga ngaho Bujumbura nyene kuko capitale iracari capitale. Yego. Ndashaka kumbwire urabizi yuko Gitega isigaye ariyo ni umugwa mukuru wa politike. Ndashaka kumbwire none ibiro abahora bakorera mu biro vya ambassade y'u Burundi ubu mbega baracari Bujumbura ibiro vyabo canke ibiro vyabo ubu biri Gitega mu mugwa mukuru wa politike. Yavyo babikiri Bujumbura kubera bugiye Gitega ntira abo mugwa mukuru nyene nuko nyene ari wa politike nyene ngira nibishasha narazogira batanganyika impamvu bari kwa politike kusondi mugwa mukuru kaze n'ingozi mani ukasaya kandarunyo safi. Urabizi yuko ntuze Gitega ari capitale politique. Okay. Ndashaka kumbwire ambassade du Burundi biro yayo iri mu Gitega canke iracari ngaho i Bujumbura. Ambassade du Burundi. Ejo bintu birabaho minusha. None tugira ambassade du Burundi mu Burundi nyene. Hashaza kwe. Urabizi ko Igitega ari capitale politique. Urabizi? Okay. So ndashaka kumbwire ambassade du Burundi bayimuriye Gitega biro bayimuriye Gitega canke iracari ngaho i Bujumbura. No. Ambassade yahe. Wacuse nico nyene. Ambassade y'u Burundi yimukiye Igitega. Irabaho. Ntayibaho iyo ambassade y'u Burundi mu Burundi nyene. Wapi kabisa akunda. Ndashaka kumbwira urabizi ko Gitega ari capitale politique. Aha ndashaka kumbwira mbega ambassade y'u Burundi biro yayo bayimuriye Gitega muri capitale politique canke iri ngaho i Bujumbura. Ambassade y'u Burundi bayimuriye muri capitale. Nibaho ambassade y'u Burundi. Ambassade y'u Burundi. No. Ambassade y'u Burundi. Uratubwira biro bayimuriye hariya cyane. Uyimoro gute kandi deja turi ngaho mu Burundi. Uba ambassade y'u Burundi gute. Urabizi ko capitale politique ari Gitega usanzwe kizi cyo ni sawa urakizi. Okay. Tushaka tubwira ambassade du Burundi biro isigaye Gitega canke iri ngaho i Bujumbura niho yago. Ambassade du Burundi bayitwaye Gitega canke iracari ngaho i Bujumbura. Ambassade y'u Burundi. Biro aho bakorera basanzwe bakorera. Oya ntibashaka kugira ambassade y'u Burundi gutega minushe. Ambassade y'u Burundi turi mu gihugu nyene turinda kugira ambassade gutega turi mu Burundi vraiment. Zeze turavyemeza yuko twese capitale politique ari Gitega. Urabizi ko hari amabiro amwe bimuri Gitega. Yego mugana hanze yose ntiyambaze. Okay ntaco reka iyo ndakubaza uratubwira ati ego yari mukiyeyo canke iracari ngaha. Aha ndashaka kumbwire biro
office cyangwa abasanzwe bakorera muri ivyo bintu ya ambassade du Burundi bariko bakorera igitega cyangwa bari ngahe Bujumbura Ambassade y'u Burundi muri na ambassade dufise ko deja dufise turi mu gihugu na ambassade gira ambassade mu gihugu cyayo